Fresh TV, we shine to progress. Kunzi wa Fresh TV desa 57 twongeye kubaramutsa tuvuga mwibo canke mwaramutse bivanye naho muherereye muri kano kanya twongeye kubaha ikaze mu kiganiro cacu ico nshoboye nkuko mubizi twamatuzana abatumire benshi batandukanye ndizera ko no munsi ngamaze kubona ko twabazaniye uwundi mutumire ariko kandi reka tumuhe ikaze atwidondore atubwire amazina mumenye uwo tugiye kuganira mu kiganiro cacu turabaha ikaze. Rakoze. Shalom shalom. Shalom. Ndabaramukije mu izina rya Yesu. Nitwa Bailey Smith. Ndi umusore. Sengera mu ishengero Shalom Temple mu Nyabugete. Yego. Murakoze. Yego Bailey turabaha ikaze mu kiganiro cacu. Murakoze cyane. Nkuko twavyumvise mu kiganiro ico nshoboye ndazashaka kuba ashoboye byinshi cyane bitandukanye muga muri kano kanya tugiye kuganira nuvuga dasanzwe ariko arakora muri kano kanya mu kuririmba indirimbo mpimbazamana. Beri ubundi mu kugira yiyumvire yo kora ahaguruka kore nka Beri mu ndirimbo mpimbazamana byatanguye ryari byamuje mu gute? Nibaza ko igihe cyose umuntu ari mu nzira y'agakiza arafise ikintu kimuyobora. Ni mpwemu yera niyo muyobozi w'umuntu amaze gukizwa akavuka bwa kabiri. Kuko ijambo niryo ritubwira ko atawundi mwitsa twasigiwe atari mpwemu yera. Ni muri iyo ntumbero rero mpwemu yera aza agakorera mu muntu igihe kigeze, igihe cyo guhaguruka kigeze, kuko ubundi bwo ingabire umuntu arazivukana, aravuka ahantu baririmba, ugasanga dukuze turirimba like nyene ibintu vya gutyo, ariko please dukura Imana ikarushirizaho kutwiyegereza n'urukundo rwayo, niko turushiriza gutahura igihe turimo, puis tukemera umuhamagaro hama tugakora ico mpwemu yera atubariye. Mu gihe kitari kinini cyane wowe bimazemwo navuga ibintu ubona bisa nk'intambamyi canke n'ubwo utari bwavinjiremo urabibona mu bandi muri rusange, intambamyi mukunda guhura nazo ubundi ni nk'izahe hakuru ndashaka kuvuga nka zibi canke zitatu? Intambamyi hakuru umuririmbyi unuriya muri gospel ashobora guhura nayo. Intambamyi ya mbere ndakunda kubona umengana kanoti, kubera ko ibikorwa by'Imana, kuko ibikorwa dukora bisaba amafaranga, kuja muri studio n'amafaranga, kugira ibintu biriya bisaba amafaranga. Iyo niyo ntambamyi ya mbere nashobora kuvuga. Indi ntambamyi ya kabiri nashobora kuvuga nifatiye k'akarorero nibaza ko ari umwanya. Ego hari igihe umuntu usanga yaburiye umwanya igikorwa bivanye n'ibindi bikorwa afise iruhande y'intuze ya kariyeri yiwe. Turabonye neve wavuze yuko hanini cyambere n'uburyo, ariko kandi tubonaga umuguma mwaruka muza mukora musohora kamwe tubiri dutatu, finally mutubona umenye ubwa buryo burahari ko tumwe tubona mukora musubire muri benshi vraiment icikaza akunda kuvuga ni uburyo mugambo mbona karirimbo kwezi uku hazi ndwi zibiri comics ubwo buryo none finally nihe motivation cyane ni kimwe kibasunikira kumva muguma mubandanya kandi muguma hari ico kibazo cy'uburyo nyene. No kwishura mvuga nti burya nyene ibibazo ni wabimenya nyene. Mu bisanzwe utari umwana wo mu rugo ntushobora kumenya ingorane ziri mu mugi ziri mu rugo. Rero nimba umubona generation tugenda dukora ntibisigura ko dufise uburyo hari ibindi hari imitego myinshi twahuye nayo kugira ngo bikunde tuje muri studio kandi ngo bikunde twandike. Beri turigaho nyene ubundi uburyo ubona ho kogwiki kugira ngo mushigikirwe financier. Ni bande mu gukangurira, ni bande bogira ico bakoze kugira kumbure namwe bishobore gukora mworohewe? Nibaza ko premièrement byo ibintu biri au niveau national, kubera ko ibintu byose bishigikiwe n'uburongozi bw'igihugu bitegerezwa kugenda neza. Rero sinoshobora kuvuga ngo nakana n'akabatu bagire ntibashigikira. Igihambaye no ku gihugu cacu twanza twese abarundi twotahura igikorwa, twotahura impano ingabirano zitandukanye nabari abategezwe baba bafise kugira ngo tubashe kuzishigikira. Novuga nko mu buryo bw'amafaranga no kuvuga ngo iyo ibintu byose
donc kubera ko dufatiye nko muri iki gihe turimo hari igihe umenga nyine ibintu byaraduze igiciro byaragize niyo mpamvu ugiye muri studio umuproducteur ashobora kwihinguza ko bakagusaba amafaranga menshi bivanye na situation tuba turimo rero muri make nibaza ko uwo wese abishoboye arashobora gushigikira impano zacu uwo wese abishoboye yumva afise umutima ushobora kubikora arashoboye kudushigikira kugira ngo dutere imbere osi duteze imbere igihugu cacu biravye muri ico gihe nyene bavuga ko itaraba kinini cyane ubirimwo ugaca urabona aho hambere hakiri abasogokuru babitangiye imbere ba Pauline n'abande movement gospel yari ifise n'uno munsi muri ku bwinshi muriko murakora muri benshi cyane kandi tuko turabona nyene ko muriko murakora ubiravye nka wewe wovuga iki ku bwa gospel y'uno munsi nihe foto biguha canke image biguha bon igicapo ndiko ndaraba muri iyo image canke muri kino gihe turimo twebwe nk'abaririmbyi mpimbazamana navuga ko antuka hariho iterambere ego hari iterambere kubera ko ubu n'isi deja iriko iratera imbere mu muvuduko udasanzwe ubu turaronka amateleviziyo par exemple nka bamwebwe mukadushigikira mukaduha ibiganiro mukatuganiriza kumbure ubutumwa bwacu bukabasha gushika kure hashoboka biratandukanye cyane naho hambere abatwitangiye imbere abo bavyeyi bacu nyene ba Apollinaire ba Dudu n'abandi kuko bobo au fait nta nisamirizi novuga zari zihari zikwiye kugira ngo ibikorwa byabo birushize kwaguka bitera imbere rero pour le moment hari icyo Imana iri kirakora ku gikorwa cayo mu gihugu cacu Burundi ego reka no tuve muri rusange tuje kuri Beri muri wenyene en personne gushika no tuvugane bamaze kugaragaza ibikorwa bingana gute twobisanga hehe ndavuga ibimaze kuja habona ndazi ko mushaka kuba mufise amagenda n'amagenda mwaranditse ariko kubimaze kuja habona ca tujana cyane cyane ku ndirimbo novuga itaramara iminsi myinshi ikigiye kumugaragara bon igikorwa amaze gushira hanze ni igikorwa kimwe gusa naco nta minsi myinshi heze kigiye hanze nihenze ni ange ni iminsi 11 ico gikorwa gikenewe gisanga kuri YouTube ni Ur'Umwizigirwa niyo titre y'indirimbo ego wadushishiza ko mu dusegonde nka 30 gato kugira ngo dutere amatsiko nako badukurikirana ze kubona ko tariko turashikuza baca birukana kuri YouTube kugira ngo bashobore kuyikurikirana babanje gufyonda ku gakengeri Ur'Umwizigirwa mu masezerano Ur'Umunyakuri mu majambo yawe Ur'Umwizigirwa mu masezerano Ur'Umunyakuri mu majambo yawe nawakwizigiye azokogwa n'isoni iyo ndirimbo yaje gutebeye bon indirimbo yaje ndi mu bihe navuga ko bitari byoroshe like ibihe nyene bigoye hahandi usanga uri wenyene hahandi usanga atawushobora no petite kukuramutsa bivanye na situation uri ego hamwe uvuga ko hamwe wama wibona we wenyene rero nari mu nzu ndi jenyene nyene ndabyibuka ko nari mfise guitar nari sanzwe ndiko ndaririmba nari sanzwe ndiko ndahimbaza ego bisanzwe ariko bivanye na situation narimo naho umenga nta biriko biraje nta biriko birashika kubera ko wamenga nyene nta byigiro ego amini rero niho muhemu yera yansanze hari jambo riri mu baheburayo igice c'10 ku murongo wa 23 iryo jambo no kuri ryarafashije umutima wanje ku rugero ntobasha gusigura ku buryo
no gushika uyu munsi ndi ngaha afise ivyizigiro kuko Paulo yandikiye abahebura yababwira ngo tugumye uko turi ivyizigiro byacu niko nyiganyingi kuko wasezeranye no kwizego. Iryo jambo ryarafashije umutima wanje ku buryo mpwemu yari intahuza ku rindi rugero. Ndashika ahantu ubwoba bwose burahera, ubwoba bw'ubuzima, ndashika ahantu mbona umenga ubu ni bon, ndashima Imana kubera ko ubwoba bw'ubuzima bwari bwamaze guhera. Niyo mpamvu naciye mvuga nti foko naturi ivyizigiro bizima kameme nubwo bimeze uku nubwo biri uku wasezeranye no kugira no kwizego. Be nakaka jambo ushaka kurangiriza ko ubwiye bagenza bari muri carrière ya gospel cyane cyane abariko bararuka uno munsi, nakaka jambo nk'intererano ushaka kubarangiriza ko? Yego murakoze. Bon, nibaza ko burya umuririmbyi aririmba gospel atandukanye cyane n'umuririmbyi aririmba ibya profane masekile n'ibindi, kubera ko umuririmbyi aririmba gospel ategerezwa kuba ari branche mu buzima bw'impwemu. Rero nko muri no generation iriko iraruka iriko irahaguruka vuba, bon hari ibintu novuga ko ari impwemu mbi ikunda gutera abantu, kubera ko petitre abo twarukanye canke abo twakuranye muri chorale muri groupe biblique canke izindi groupe de prière zitandukanye, kubera ko ndiko ndababona bariko barakora ifoko nanje mpaguruka nkakora, nanje bambone vema ko nicaye nanje babone ko ndiko ndakora ibintu vya gutyo nyene. Okay, tukibagira ko turi mu buzima bw'impwemu, ikintu cose gifise ukuntu Imana yagipanze. Rero igihe cose novuga winjiye mu kintu kubera ko ufite nta autorisation ya mpwemu yera ufise, mpwemu yera nta burenganzira araguha, ico gihe no kuri mpwemu yera yarabivuze ntabwo nzigera nyinyurana n'umuntu w'inyama n'amaraso, arakureka kwibwa kora ukinjira ukagenda. Mugabe muri ico gihe mwene data uriko uratwumviriza, hari amaskandale menshi novuga ibititazi uhura navyo, bimwe bikagushira hasi cyane, ibindi byo bikanagukura no mu gakiza bivanye n'ukuntu uba winjiye mu bihe. Rero ndiko nshaka kuvuga nimba by'ukuri twarahamagawe, kubera ko hajya hari ibintu abantu twirengagiza. Ndashobora kuba nzi kuririmba ego ariyo ngabire y'uwanje, mugasanga siyo muhamagaro wanje peut-être ndafise undi muhamagaro wo kuvuga ijambo, wo kuvuga ubutumwa, nkakwiragiza ubutumwa atandukanye, mugacu usanga kubera ko sanzwe fise ingabire kakajwi kameze neza, ndiko nguma numva umenga ndatanzwe nyene kuja muri studio, foko nanje nja muri studio nkakora, maybe bikagenda neza kubera ko usanzwe ufise ijwi ryiza, ariko tutari mu muhamagaro w'Imana nta hantu namwe twigera dushika, kuko ego umuhamagaro novuga Imana ishingira intare nicagiye uburi wenyene, uburi personnel, uba wumva nyene muri make. Numva umenga ndiko ndavuga amajambo menshi, mumva bari muri make. Paulo niwe yandikiye abi Filipi bandikira ngo umuntu wese yari muri Kristo Yesu aba yicari mwigisha, no kuvuga ngo ibya kera biba bihise ababaye umuntu musha. Ico gihe rero acaronka impwemu yera iza ikaganza ubuzima bwiwe. Rero sometime umuntu ibintu bigerageza kutubwira ibintu abiriya ni byinshi, dufise umubiri uratubarira, uratanzwe ibiki n'ibiki, dufise ibyiyumviro bya muntu ushobora kutwereka igicapo, abandi bageze kuri niveau ingano kufoko nanje maguruka nkakora, tukirengagiza ryatwi rya mpwemu yera. Kandi ukwiye kuduhagutsa mu gihe gikwiriye. Ego. Murakoze cyane. Bereka tubashimye ko mwashaka kwitaba ikiganiro cyacu. Ego murakoze. Inshuti nawe bakunzi ba Fresh TV, turashimira uburyo mudahengeshanya kudukurikirana mu biganiro byacu bitandukanye, tubutsa kuza muragira like, share na subscribe, mushobore kwandanya mukurikirana ibiganiro byacu, tutibagiye gushimira na best y'amatuma muronka amayimaje asa neza gutya. Murakoze. This is Fresh TV. We shine to progress.